ivyo no vyita insaku ivyo navyo ngo inyuma y'imisi ngahe ngo aca twarinda aca akagira iki gutwarinda c'est normal kuko n'abataririmba baratwarinda birabashikira si batari marié nibaza ko une star kugira ngo niko yaba umuntu ari expose donc babona bazi baca baguma bashaka kuronka ibyo bamuvugako mugabo afise une vie normale nk'abandi. Thank you dear God kwibi byiza unkoreye nyuma y'imisama jana ndaranicaye aho nciriye icobo kucanzu bari banyimbiye mu maso y'abantu babone ivyanje birangiye bibagira ko wandemye n'imigambo yifitiye ntanze imbabazi kuri abo bose bamemukiye banyifurije amagorwa atanabi nabagiriye nkashimira uwo wese muri mwe yangemuriye n'ubutashitse akaba yarandungikiye intasho yanje ishike hose mu mabohero kuri bariya twita abanyororo nkanababwira ntashe nidacika bagumana ivyizigiro. Yesa ivyaha naho naragirizwa vyaraheze nduwidegemvya narekuwe n'amategeko sinobivuga imbere ya kamera kuko biraba bose. Ego umuntu avutse bararirimba bashima baryohewe, umuntu apfuye bararirimba kugira bareme imitima. Donc umuziki urashobora gusaba Imana uraririmba mukayisaba, urushe uremerewe uraririmba, ushaka kuryoherwa donc la musique c'est la vie. Abavyeyi rero basaba yuko batokwigera bakanira umwana wabo abana babo ko boja muri monde ya musique. Turongeye kubaha ikaze mwe muri ko muradukurikirana kuri Akamo TV. Twizere ko aho muri mu mice itandukanye mumeze neza, mumerewe neza. Kuba atameze neza namwe tubabwire ngo mwihangane, twizera yuko Imana iri kumwe namwe. Ku bandi nabo mubona bitameze sawa, mukomeze gusenga, Imana ni nyishu muri byose. Nkuko musanzwe mubimenyereye ni ya TV yanyu yama ibaha ibintu vyiza cane, yama iri kumwe namwe, ihari ku bwanyu Akamo TV. Kuri screen za telefone murabona umuntu mwiza cane, ndavuze ngo herenge natwenga ndabibatuye basha, ndabibatuye bro, ni baby Iteza bava mutwiba. Turakwakiriye cane. Esa merci Akamo TV. Okay. Murumva nijwi giye mva ntashobora no guheza imico vraiment kuko asa neza cane. Nibaza ko utari no murundi, nturi umurundi antwengira ngo wisiga amavuta atarajya tumenyere. Ando murundi kazi adateye amazi yo zeruvyironza w'Igitega, ndo murundi kazi mwiza. Okay, ni Gitega honyine haboneka abantu beza cane barankubita bava mu zindi ntara. Nkuko rero mubimenyereye kuri microphone muri kumwe na Ntigira Inzigo Pozera. Twongera kubashimira kandi mwe mukomeza gukora ama subscribe, partage, tubabwira ngo mukomeze kudukurikirana ku bwinshi, duhari ku bwanyu. Twarababwiye ko cyo mudusavye turagikora ku bwinshi, kandi tunongera gutera intege abantu bakomeza bandikira batubwira yuko basandukanye. Murabona yuko dukomeza kubazanira ibintu vyiza, nawe uba ufise intahe itandukanye turaguhaye karibu kandi. Turaguhaye karibu kandi kumbure ntiwiyumvire yuko iyo ntahe ari iwawe gusa, oya ingo uyipartage abandi, kumbure irashobora guhindura abandi benshi cyane. Ego turakwakiriye kandi rero murakoze cyane. Amazina yanyu ninde? Amazina niswe n'abavyeyi nitwa Igiraneza Estime Parfaite, nkabandi ni Hasande Bukuru. Okay. Uri Bukuru butoya ari he? Ko mutazonanye bro, tuzi impanga zitavana ari ku kazi. Okay. Estime umeze neza? I'm okay. Ndashima Imana. Okay, wabonye buca, shima Imana. Ego none ko tubona usa neza gose, umeze neza? Isaha no kubera uko biri kose ndashima Imana naco bitwaye. Singwaye ndakomeye. Ni Imana. Estime ko atamuzi n'umuntu.
Estimé ni umumama afise umwana umwe ari marié. Estimé ni umu artiste umuririmvyikazi. Ego. Okay, Estimé ufise abana bangahe? Mfise umwana umwe w'umukobwa. Estimé watanguye kwinjira mu by'uburimvyi ryari? Natanguye kwinjira neza na neza 2010 nibwo bwa mbere ninjiye muri studio gukora indirimbo yanje ya mbere. None uvuga ko hariho natanguye. Gushika nino saha uracabikora canke warabivuyemo? Ndacabikora kuririmba, ndacabikora kandi sinona biheba kuko biri muri jewe ndabikunda. Uri kuraraba ubona bifise aho bizogushikana Estimé? Naho ngeze nibaza ko ari byo byahanshikanije, ndabona ko n'ibindi bizoza ari aho bizongeza. Canke twizere ko nawe uwoba uri muri babandi bavuga ko umuziki bawukora nk'akazi canke bawukora nko kwinezereza? Nivyo byose ubajije. Yes, umuziki ndawukora nk'akazi kandi ndawukora nko kwinezereza kuko uranezera. Ego kandi ni n'akazi. Estimé mukoze nko kwinezereza ntiwumva ko hagera ahantu ubadekoraje kubera ko utari kubikora nk'akazi hama ukabiheba? Urinze wumva kwinezereza, bamushaka kwinezereza utegerezwa ko winezereza. Ego. Estimé uramaze gusohora indirimbo? Nakubwiye ko kuva 2010 ariho natanguye kwinjira muri studio. Ego ndamaze kuzisohora nyinshi ziwanje n'abandi benshi turi kumwe. Woduha akapera yayo nimba tutawagoye? Nyinshi cyane. Oraba nyine yayindi imwe wemera nawe wenyene. Okay. Umva no baririmbira indirimbo shasha yanje. Shaka gusohora yanje. Thank you dear God kwibi vyiza unkoreye nyuma y'imisama jana ndaranicaye aho nciriye icobo kucanzo bari banyimbiye mu maso y'abantu babone ivyanje birangiye bibagira ko wandemye n'imigambo yimfitiye ntanze imbabazi kurabo bose bamemukiye banyifurije amagorwa atanabi nabagiriye nkashimira uwo wese muri mwe yangemuriye n'ubutashitse akaba yarandungikiye intasho yanje ishike hose mu mabohero kuri bariya twitaba nyororo nkanababwira ntashe nidacika bagumana ivyizigiro. Yesa. Urakoze cyane kandi nafise n'ijwi ryiza Estimé. Murakoze nawe. Intuze yo kwandika ingufu zo kwandika iyo ndirimbo zavuye he? Byavuye mu bihe naciyemo. Bihe bitari byoroshe mu buzima bwanje bwo mwibuye. Donc narabaye igihe kitari gito hama kubera ko mfise ingabira no kuririmba no kwandika ndavuga ati sinoreka gushimira Imana no kuremesha abo nasitse aho hantu uko vyaje. Okay. Estimé utubwiye yuko wagiye mwibuye. Bega wagiye mwibuye wakoze wagiye mwibuye wahowe gusohora indirimbo? Oya naho bihuriye cyo gusohora indirimbo. Ivyana no naragirizwa byaraheze nduwidegemvya narekuwe n'amategeko. Sinobivuga imbere ya kamera kuko biraba bose. Ego. Okay. Nigiki kintu wakuye hariya, nigiki kintu wahabonye? Nigiki kintu basi cyagukoze ku mutima wawe mbere yo kuhinjira? Ukihinjira nigiki kintu vraiment wahabonye ukavuga ati urumva ko ku mutima wawe vraiment ubaye tushe? Nkiyinjira nyene navuze ati nabonye ko umwana wanje dutandukanye, mbona umushinga nawe wanje turatandukanye, mbona abavukanye banje abavyeyi, mbona ubuzima narimo byose biraheze, nivyo byankoze ku mutima cyane. Utubwira ubuzima wagize uri hariya hantu ndanye? Ubuzima nagize bwari bw'imibabaro nyene,
kutumva kuko ubona bwira ubona buca utatse ngo uzovayo ryari bari ubuzima nyene kuri jewe mugana kumafise ivyizigiro deja nitwayigira neza nabishima uko biri kose uko nabayeho sinagwaye avuga ati peu importe nakundi donc kwiyakira gusa nibiba byoroshe. Turakunze kumva ko bavuga ko hariyo ubundi donc hariyo ubundi buzima hariya hantu woba ariko wabisanze donc hariyo ubundi buzima nk'ubuzima nyine tubayemo ngaha twebwe tutari hari indani woba ariko wabibonye. Wabibonye gute wotubwira ko wabibonye? Donc ubuzima nyene buratandukanye yumvire kuja mwibohero kugaranwa uri busoke ntiwidegemvya urumva biratandukanye cyane no kuburi hanze uja ushaka kuri kote gufungura nufungura ico ushaka kuko ntuburi kurakora ngo wisumire canke ufungura utwo ushaka ufungura ibibonetse biratandukanye cyane. Woshobora kutubwira ubuzima wagize umaze kuva mbega nta kintu byaguhinduye? Byarampinduye cyane kubera ko pendant ces 3 ans narabonye inshuti n'abatari inshuti nabo niti inshuti nkasanga si inshuti. Byarampinduye byatumye ngabanya abagenzi no kubizera benshi. Ego hama kindi byampinduye nuko nabonye ibifunga abantu bibakwegera avuga ati ko nsohotse ari ivyo nzoza ndirinda komsa bitusure ku nibizonkwegere ngo nosubirayo. Donc nabanumva ndizore sinapfuka ico nakora nararirimba kubera ko hariho abantu babagira neza baza n'amateleviziyo kugira ngo basi umuntu areme kuma ndayiraba nyene numva nkunda filme no guguma mpoze numva nta kimwe kinyohera ikintu nico cambabaza nyene. Nubuhe butumwa busangiza abandi wakuye hariya mwibuye? Abantu bariko baradukurikirana bose abari hanze nobabwira ko bokwirinda gucumura gukora amakosa kuko Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo tubukoreshe. Birinde ico cose co bakwegera kuko hariya hantu ntiharyoshe na gato. Yes babe mu butungane mu nzira zibereye. Numva ari ivyo hama abo nasizeyo nabo nkabaremesha bareme ntibihebure kuko iyo ugiye kwihebura urata umutwe ukaba deprimé kamera nabi kugumana espoir ivyizigiro kuko Imana niyo ikirinzira umuntu. Ndabifuriza kurema no kwiyegereza Imana no kutihebura. Okay, abo wasize nabo umaze kwinjirayo ugarutse wasanze bimeze gute dans generation yawe? Benshi nasanze barateye imbere. Bateye imbere nka generation yanje umukuru w'igihugu arafasha urwaruka yarabateje imbere abaha uburyo akaryo keza ko kwiteza imbere mu mashirahamwe donc bagakora. Je nasanze barateye imbere benshi. Okay, mbega none watubwiye ko ufise umwana umwe, ivyo bihe byose wabayemo uri mwibuye nta kintu vyigeze bihindura ku mwana wawe bivanye na education? Donc bari badufungira imwe na papa wiwe nje n'umugabo wanje umwana ntivyoreka kumuhindura yabaye tushe mugabo nukurema naco gazima umuntu yasubiye gusohoka umwana nyene vyaramukozeko nkuko twese vyadukozeko. Umwana yamenyereye affection hagati ya papa na mama akamara nk'imyaka 3 yose atabona papa na mama. Umva ntiyari kureka guhinduka mugabo elle courageuse yabandanije yiga
nubwo twari hariya hari abavyeyi badufashije baramugumana umwana ameze neza nizera ko n'imbere kandi ari heza cane tuzobandanya turi muri bwa bumwe. Uko biri kose naho wari hariya wararonka opportunité yuko umwana aza kukuraba, mbega umwana aje kukuraba wabona ameze gute, wabona avyakira gute, yavyifatamwo gute? Yarahevye arabimenyera bwa mbere aje nyene nararira sinavyumva gumandira mu gihe ca mbere mugabo petit à petit twagiye turihangana turamenyera umwana asuye abona ahubwo visite arageze aguma avuga njana kwa mama kwa papa kaza kuri grillage umwana tukagumana gatonya nyene ako kanya ka visite kagenda aremye aryohewe. Abandi bana vyo bavyigana dufatiye ku mwana wawe ntivyigeze basi avuga ati no nyine ukabona basi nko mw'ishure bikagira ingaruka mbi bivanye naho abazi par exemple niba nka weekend yaje kukuraba akabazi ahantu yagusize hamalandi yaje ku ishure nta ntuze vyamukora ko aja ku ishure donc ari ku ishure. D'après ivyo bambarira barambwira ko no gufungura umwana adafungura uzubona bihevye canke mw'ishure umwana afise ikibazo bari bamureze bakabatuma ko kw'ishure maîtresse we bakavuga ati umwana arazi ubwenge mugabo aragera igihe ukamengo sivyo arimo no gufungura rwari nkuko nyene barabimbarira muganga nkavuga nta kundi none nkasenga Imana. Okay. Wewe babikugiye waba wumva umeze gute muri wewe? Umuvyeyi vyiyumvire nawe ugira kubabazwa n'ivyo urimwo muri iryo buye imibabaro ihari kagira kubabazwa n'amakuru bagwaye bitariko biragenda neza donc n'imibabaro gusa gabo cyose cyo bitura Imana kuko umuntu naciye kwishobotsa. Okay. Polisi numva ko wari mu bihe bitakoroheye nka estime yabayeho iyo myaka yose mwibuye nikihe kintu gishasha turabona ko Imana yabikoze urava mwibuye Imana ishimwe nikihe kintu gishasha ujuzanye ushaka guha abarundi ego n'abarundi kazi mu Burundi kuri umurundi kazi? Yes, ego kintu gishasha nuko dushaka kubandanya premièrement musique ufise ivyiyumviro vyinshi cane ufise composition menshi shaka gukora umuziki wanje ivyo ntashitseko numva nobishikako nubwo atavyo nshoboye hama ndashaka kwiteza imbere gukora nk'abandi nkaronka akazi nka créer une vie nyene normale kuko après 3 ans uri iyo gutangura ubuzima bushasha nivyoroshe gishasha rero no gukora cane ego. Okay. Umaze kuva mwibuye muri societe wabona bagufata gute, wabona bakubona gute? Hari ababa baryohewe cane baba baryohewe bavuga ati wow waraje Imana ishimwe tugende mu misa dushimira Imana bakarira abone ni ku ruhande rumwe muga hariho n'abandi babona ko umuntu ari hariya n'umugesera n'umwicanyi baca bati baranagutinya hama hariho bamwe bavyakira neza n'abandi bamboramo nyene uko ngira ngo tujya mu naratinyitse. Okay. Ugerageje kuraba kariyeri yawe canke aho wari wifuza gushika mu rapport ya musique n'ubu uye niyo myaka wamaze mwibuye, eske nta kintu kinini cyane uvuga ati vraiment narahombye cyane? Ivyo biratahuritse narahombye cyane kuko abo twaririmbana canke ma projet nari ifise umva cihagarara iyo bibandanya neza iyo ntaja hiyo mwibuye iyo myaka ndibaza ko nanje ngeze ku ntambwe yindi. Ego. Okay.
nizihe nguvu ubona uzokorana gusumba kugira ugarukane ya myaka yose watakaza? Ingufu ni guha ibintu byiza abantu, kwigenga ubuntu mu bantu, ego nizo nguvu numva zizonshikana ku byo numva nifuza, uretse ko bimwe bimwe nko muri muzike bisaba uburyo bwinshi, mugabo ndazi ko Imana iri kumwe nanje, igira neza, yarangiriye neza, ndanayisaba kandi ntacyo itarankorera n'ibindi nzobinkorera. Okay. Mu buzima busanzwe ukora muzike yonyine gusa? Sinkora muzike gusa, ndi n'umu mboneza mu mashirahamwe atandukanye, ego mu bijanye no kurwanya ibiyayuramutwe no kurwanya umugera wa sida. Ego. Kubera iki wagiye mu mashirahamwe? Hari tuzi hari amashirahamwe menshi, amasosiyete menshi, kubera iki wahisemo ayo kurwanya ibiyayuramutwe n'ibyo by'umugera wa sida? Sijira bihisemo cyane, mugabo ndabikora ndabikunda kubera ko abantu bagendana umugera n'abantu bafata ibiyayuramutwe bari mu bantu bakumirwa cyane, kandi hariho naho bihuriye kubera ko umuntu amenye ko yanduye ashobora gucaca muri drogue, donc no kubigwanya no kubaremesha hama birashoboka kandi ko n'uwo mugera umuntu ashobora kuwikingira igihe atarandura, co kimwe n'ibiyayuramutwe umuntu ashobora kuvyirinda atarabino. Urashobora kwirinda ikintu utarakoraga? Pardon? Urashobora kwirinda ikintu utarakora? Kwirinda ikintu utarakora? Urashobora kwirinda ikintu utarakora? Ego. Gute? Kandi ico kintu utabukizi? Bategerezwa kubimenya kuko donc nico gituma ndi muri ayo mashirahamwe. Birahari nta numwe atovyirengagiza. Birahari, utubona umuntu bimushikiye, nico gituma umuntu ashaka kubigisha cyane babimenya, ahubwo banavyirinde kuko une fois ubirimwo biragoye kubivamo, bareho binanira kwakira. Ego, hariho ngwaruka rwinshi, abana bakiri bato Burundi bw'ejo, ushobora gutegura ugahanura ati ibi bintu ntimuzobikira uku, muririnda uku nuku. Ego. Okay. Uko biri kose turamaze kubona ko mu buzima busanzwe kugira jewe nirinde ko par exemple nkavuga nti hajya ahantu ni habi, ijya nzira nimbi, egare komba kugira mbwire undi mugenzi wanje ntijya nzira ntuyicayemo, nuko mba ndayizi ko ari mbi. Mbega wewe kugira utumbere ivyo bintu woba hari omubasi uwo warigeze kubicamwo ukavuga ati ibintu vraiment en rapport ivyo byuvuze byo kubibiyayuramutwe, woba warigeze kuvuga ati basi ibi bintu jewe ngerageje kubiraba canke nkagerageza kuvyibonako ndabizi ko ari bibi, apana kuvyumva kuko kubwira ikintu umuntu iki kintu ngo cirinde ata makuru gifise ko no kumubwira ati ikintu cirinde kuko ni kibi, nibaza ko ivyo bintu bidasa. Rero wewe byagenze gute? Byari byo naciyemo, ariho n'ibyo nabonye ku bagenzi banje mu muryango canke no mu nshuti. Ego, co gituma ndashobora ndafise ico nobibabwira ko ivyo nabonye habi wanje canke ku bandi. Oyo watubwiye kandi ko uri n'umuririmbyi, mbega urafise management? Gushika na management fise. Kubiri kutayifise kandi abaririmbyi benshi baba bayifise? Mu Burundi bwacu ni bake bafise management. Mu Burundi abaririmbyi benshi cyane mugasiba ni bake ahubwo cyane bafise management. Je na office kubera ko nabwiye iyo myaka yose narimaze ndi nko mu buzima bushasha bwo gutangura a zero. Kubw'ivyo gushika nta manager afise, mugabo ndafise abantu bafasha bisanzwe, shaka gusora nk'indirimbo, guterera, sinovuga ni nka management. Okay. Birakorohera gusohora kuko gusohora indirimbo turabizi ni ikintu kitoroshe,
birakoroheye udafise iyo management. numva nivyoroshe na gato na gato hamwe nyene abantu ariho bitahura ushobora kuvuga ati reka tugufashe cyangwa ugaterereza ugasaba yego. Nkawe nk'umuririmbyi kazi ugerageje kuraba urabona ko la majorité y'abaririmbyi benshi araza ari ku muvuduko munini ya après quelques jours canke nyuma y'imyaka irenga nk'ingahe akaba arasubiye hasi. Ibyo biva kuki nkawe ugerageje kuraba? Nibaza ko biva gucika intege. Hariho une part abantu bacika intege usanga barabihevye canke umuntu wese guhinduka mu buzima umuntu arahinduka kavuga ati reka nje mu yindi monde nje mu bindi umuziki ndawihotse ntabasubiye hasi donc arabivamwo soit kubera ko yacitse intege canke ko ashaka guhindura ubuzima bwiwe akava mu buzima bw'umuziki. Mbeho ku bwawe ubona ikenewe? Yes, irakenewe cyane kuko iyo ufise management donc ibikorwa vyawe bisohoka neza muba mufise ingene mwavuganye na manager yego. Sico kimwe no kwifasha wowe uri umuntu umwe atana kazi ufise atana umushahara uvuga ati ndafise amahera naya canke naho uronka nako kazi ukavuga ati yose amahera yohera mu muziki nivyo ukunda yego. None uri gukora iki kugira uronke management? Gukora nyene muri studio no gusaba ababishoboye canke bovyumva ko nko bafasha abandi nanje bakamfasha nico numva nokora. Okay. Nko nk'umuririmbyi kazi ugerageje kuraba ko biri kose kugira utangure kunda umuziki ko biri kose urafise umuntu akwenspire bavuga ati vuba mu muntu ndamukunda cyane ni nk'umuririmbyi nk'uwawe? Oh my god. Tindirimba style hafi zose z'umuziki muri rap ndafise umuntu yanyespiye kandi n'umurundi yitwa Pop G. Hama muri R&B ndakunda cyane Rihanna. Muri reggae music ndakunda Joseph Hill. Yes, na Bob Marley. Ugerageje kuraba mwa abantu bose bakwenspiye nta muntu tugerageje kuraba sinshatse kwinjira muri uyu nta muntu numwe urabona atakibandanya muziki ku buryo wowe uvuga ati uyu muntu vraiment ari karande kuhaja vraiment kandi wamukunda? Oya, muri abo bantu bose mvuze n'abantu baririmbye imiziki yabo no bakiririmba barimba imiziki idapfa. Imiziki yabo ntipfa kuva nk'ibakunda biyumvira nkumva nyene banyespira. Hariho n'abatakiriho mugabo ibikorwa bakoze biracapfuka. Nta numwe yonca intege muri bo. Yego. Okay, courage. Abarundi benshi bakera bazi ko abantu baririmba surtout izi ntozeya izi generation z'ubu nshasha atari za style zabo za kera bazi ko ari abantu badashobotse. Utubwira ingene umuziki wongoka? Umuziki urongoka nyene cyane. Abantu kuririmba biratandukanye. Turirimba ikirundi nta generation ya ingo y'ubu nibakirimba nka kera. Nibajya bose nibarabaririmvye bajya bakera barabaririmbye nuko gusa mentalite yabo ko babibona atariko biri. Umuziki nawo mukunguka tu chante, umuziki urashobora kukubeshaho, umuziki urashobora gutungira umuryango kandi si vy'agaseseshwa rumuri. Ndibaza hamwe murabibona abantu batunzwe n'umuziki kandi umuziki nutunga umuntu aririmba gusa. Umuziki uratunga umu DJ umuntu avuze umuziki
akabaho avuze umuziki kandi ahemba kandi akabaho uretse n'uririmba gusa umuziki urunguka bien sûr. Okay. Tugerageje gufatira ku kintu cerekeye aba ba DJ canke izo management turakunze kenshi kumva mwebwe abaririmbyi mwidogera aba DJ kabidogera bavuze indirimbo zanyu bavuze indirimbo zo hanze none mwibaza kari nkawe wibasi umurundi kazi umuririmbyi kazi bibaza kari kubera iki? Et pourtant barazivuza cyane ubu aba DJ bari je numva bazivuza kweri ico kimwe na kera ntibari bwatahure urukundo n'ubumwe no gukunda ivy'iwabo mugabo abarundi aho bageze barafashanya barashigikirana eko mu babidogera kweri sindimo kuko baragerageza kandi bavuze umuziki w'Uburundi ya 100% kuko turafise ingenzi turaronka ingenzi indirimbo zo hanze canke hakurya y'amazi hariho nk'umunyamahanga ari ngaha mu Burundi akumva indirimbo y'abo bayivugije ashobora kuryohererwa agakunda n'Uburundi mugabo nka 80% bafise abarundi. Ugerageje kuraba mu bandi baririmbyi kazi turakunze kubona kenshi usanga bavuga ngo batitwaramwo nabi ngo igome muri musique ngo barakora neza ngo ariko nyuma y'iminsi nkingahe asohoye nk'indirimbo zingahe ngo mama ngo ubona ngo vyagoranye ngo agaca sinzi nyene ibintu byinshi nyene bavuga bitari vyiza ku baririmbyi kazi mbega kubera iki ako kantu bakamiza mu minsi yose ngo nta muririmbyi kazi ngo ashobora kuba ari nahiye nta muririmbyi kazi bashobora kubaho ngo atari adafise nk'ibidogo nka bingahe ngo pembeni ego donc biri officiel nyene abayumva ko biri officiel nyene n'umugabo ari kumwe n'umugore voilà mais bo bavuga ko bidashobora gukunda ko uyo muntu ngabaho bega nawe ni kubibona bisikanda yobana na gato izo ni mentalite zabo abantu kandi biyumvira gutyo barihenda gose kuko hariho abantu benshi bubatse kandi baririmba hariho abantu bashigikira abagore babo baririmba canke umugore ashigikira umugabo wiwe mu kuririmba ivyo no vyita insaku ivyo navyo ngo inyuma y'imisi ngahe ngo aca twarinda aca akagira iki gutwarinda c'est normal kuko n'abataririmba baratwarinda birabashikira si batari marié nibaza ko une star kugira ngo niko yaba umuntu ari expose donc babona bazi baca baguma bashaka kuronka ibyo bamuvugako mugabo afise une vie normale nk'abandi yego. Okay. Jemora nibaza ko iyo ubaye umustar ngira ngo ufise bamaneko bagusurveiller ngira ngo buri kintu cyose kuko nimba wasimbiye no ngaho mu Rwanda nimba wagiye no muri ville n'amaguru amakuru yo babizi ni kubera iki mufise bamaneko muhaye abastar. Oya nukuvuga mustar ni inyenyeri yawe donc iguma yaka bategerezwa nyene kugukurikirana kubera ko bufise uburi imbere cyane imbere y'abantu bahora bakoreye ibintu mu mutwe wabo bategerezwa kuguma bagukurikirana kandi bakwiyumvira bashaka kumenya ivy'iwawe baba vyavuye kuki kuri ivyo bikorwa vyabakoze ico gituma ubona benshi babikurikirana kuko warabakomye ku mitima no mu mutwe. Mu kurangiza n'ikihe kintu wobwira abakobwa canke abavyeyi kuri bana babo bakunda musique umugabo w'abavyeyi bakavuga toya bijya nivyo amashetani bijya ntibiteza imbere bijya ntiwavansa n'ababirimwo bigenda nabi nakaye kajambo utekerera abo bantu wongera utekerera n'abandi bako baradukurikirana? Merci kuri ico kibazo. Cambere nohera ku bavyeyi bitwa abonye umwana afise ingabirano sinovuga ngo boce bayimubuza canke bamutraumatiza umwana afise talent kandi banabibona kandi kuririmba si bibi
kuririmba bigize ubuzima atakuririmba aho abwo kwama mumarira n'intuntu umuntu avutse bararirimba bashima baryohewe umuntu apfuye bararirimba kugira bareme imitima donc umuziki urashobora gusaba Imana uraririmba mukayisaba urushe uremerewe uraririmba ushaka kuryoherwa donc la musique c'est la vie abavyeyi rero basaba yuko batokwigera bakanira umwana wabo abana babo ko boja muri monde ya musique kuko birashoboka kandi bashizwe ku isi abavyeyi kugira ngo babijisho y'uruvyaro rwabo une fois umwana abonye bikunda bamukurikirane ahubwo bamufata ukuboko nkuko bamujana ku ishure bamwereke inzira akwiye gufata kuko umuvyeyi niwe ababona kure cyane gusumba umwana hama ico nobwira abana abakunda bishoboka bumva ko babifisemo ikintu bashaka kuyumva kurekura muri bo donc kuririmba ni expression no kuvuga ikiri ku mutima kuririmba nobabwira bon courage hama nta gucika intege abantu baracana intege cyane mugabo ukora ikintu ukunda ugikora ugikunda nta muntu yo guca intege merci okay ico wobwira naco abariko baradukurikirana kuri Akamo TV abadukurikiranye kuri Akamo TV nobabwira big up cyane muhandanya mukurikirana Akamo TV mugira subscribe mugira ama partage ku biganiro bica kuri Akamo TV ego murakoze urakoze nawe Seme turagushimiye cyane ku mwanya wawe waduhaye wari ufise ibindi bikorwa byinshi wari gukora ariko watwitangiye uraduha umwanya wawe urakoze cyane twizeye ko no hanyuma nitwagutuma ko utazotugabira nukuri murakoze cyane narinze nza no hanyuma sinzogambarara urakoze cyane merci turabashimiye namwe mwadukurikiranye kuva tugitangura tukaba dusozeranye twizere ko mwaguwe neza kandi mukomeza kugubwa neza n'ibiganiro byacu tubashikiriza twama tubabwira misi yose ico mwifuza dukosora canke ico mwifuza twongeramo muri commentaire mwe mwitwandikira duhari ku bwanyu nama partage menshi kugira ngo abandi bashobore kubona ibiganiro byacu ntimwigane ubwo buryohe mwenyene murakoze cyane